Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turashikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV, ya mboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino mu bisata vyose. Hari amakuru yihuta tugira tubashikirize avugwa muri politike, umutekano n'ibivugwa mu butungane n'ayandi makuru yose yagiye aragarukako mu binyamakuru. Vyose muraza kugenda muravyumva mu buryo buramvuye, nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. Hano makuru yacu yo kwa rino genekerezo rya 15 z'ukwezi kwa mbere 2022 tuyatangurire muri Bugarama. Uhoze ari umuhanuzi wa Buramatari yaratorewe kuba musitanteri. Jean Marie Nduwimana yahoze ari umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, yatowe nka musitanteri wa komine Bugarama muri iyo ntara nyene. Amatora yabaye kuri uwa gatandatu, abajenama ba komine bahuriye ku mugwa mukuru wa zone Magara. Ku bajenama 17 bitavye ayo matora, Jean Marie Nduwimana yaronse amajwi 10, ayandi 7 akaba yatwawe n'uwo bahiganwa. Uwo nawe ni mediatrice Ndakugarika, umunywanyi w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL. Uwo musitanteri mushasha ni umuhutu, umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bamwe mu bajenama ba komine Bugarama bavuga ko amatora yaranzwe n'utunenge. Itegeko rigenga amatora ryo muri 2020 ririko rirakurikizwa riratomoye. Itegeko rigenga amatora ryo muri 2020 ririko rirakurikizwa riratomoye. Ico kibanza cari c'umututsi. Bahejeje guhonyanga itegeko rigenga amatora, niko biyamiriza. Kubw'amasoko yegereye iyo dosiye, umututsi abanywanyi ba CNDD-FDD bashaka gushira imbere yahoze ari umunywanyi wa CNL. Kubw'itegeko rigenga amatora, inyuma yo kuva muri CNL uwo acatakaza ikibanza mu nama ya komine. Ubuheruka abanywanyi ba CNDD-FDD bagomvye ko aja mu matora, ariko bo abo muri CNL baranka kwinjira mu nzu y'amanama. Ayandi makuru avuga ko wasanzwe ari uwo mu muryango wa Clement Ndikumana, cegera c'umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara, yashaka kumushira muri ico kibanza ca musitanteri, niko ayo masoko yacu atomora. Kuri uwa kabiri, Clement Ndikumana yari yagabishijwe n'umukuru w'igihugu Neva, yamwagiriza kuba intambamyi mu matora y'abasitanteri bashasha. Jean Marie Nduwimana yarabaye umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Rumonge kuva 2015 gushika 2020. Asubiriye Charles Karorero apfungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura, igisagara c'ubudandaji. Yagirizwa inyuruzwa ry'ibikoresho vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bigenewe kubaka amashure. Musitanteri wa komine Buyengero wa Rumonge hamwe n'umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ubutunzi nabo nyene barapfungiwe mu ibohero rya Bujumbura bagirizwa ubwo busuma. Mu gihe yariko arerekana Buramatari mushasha w'intara ya Rumonge, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yari yatanze indwi imwe kugira ngo abo basitanteri babe basubirijwe. Musitanteri mushasha wa komine Rumonge yatowe kuri uwa gatanu. Kubw'amasoko yacu, uwa komine Buyengero azotogwa kuri uwu w'Imana. Mu yandi makuru hariko haravugwa cane, tugaruke kuyarabana n'ubutungane. Birababaje kubona umutangakori yigura wamugiriye nabi kandi ataranariha ivyo yononye. Bitumwe n'ubwinshi bw'abanyororo buguma bwibonekeza mu mabohero beno, nuko benshi mu bapfunzwe barwiriyemwo abantu bagifise imyaka yo gukora. Ubushikiranganji bw'ubutungane bugiye gushira mu ngiro ingingo yo kurekura abapfunzwe kubera ivyaha bito bito. Ibi bishikirizwa n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona aho yagendeye abenegihugu bo mu ntara ya Ruyigi kuri wa 13/2023 ngo yumve iryo bagona, ari naho yababwira iyo ntumbero nshasha
nshasha y'ubutungane. Iyo ntumbero rero ngo hizofasha uwakorewe icaha kurihwa vuba ivyononekaye gusumba aho apfungwa akirira ikori ritangwa n'uwakorewe icaha. Aho umushikiranganje w'ubutungane yamenyesheje ko amafaranga y'amarundi agera ku miliyaridi 10 ku mwaka akoreshwa muri ico gikorwa, kandi yanashobora gukora ibindi bikorwa biteza imbere igihugu. Yasavye abarundi guhindura ingendo kuko hari n'abiha intumbero yo gupfungisha abandi ngo babereke ko babasumba. Ku rundi ruhande ngo iyo wivye igitoke, impene canke amashu apfunzwe hageze ko ariha hagurishwa icofashije umuryango kandi kikagurishwa hari abatubitse umukanda mu muryango, ariko yidegemvya ngo yoca ingero kugeza arishe ico yononye. Kuva ubu rero ngo impapuro z'amasezerano yo kwiyemeza kuriha ivyo wakoze icaha yononye ngo ziriko zirategurwa kugira ubutungane bw'u Burundi bureke kudindiza urugamba rw'iterambere na rirya abapfunzwe kubera ivyaha bito bito ari nabo benshi gusumba abagirwa n'ivyaha binini binini birimwo ubwicanyi, gufata ku nguvu canke guhungabanya umutekano. Mu yandi makuru tugaruke kubivugwa n'umushikiranganje wa mbere Gervasi Ndirakobuca. Kuri wa gatandatu igenekerezo rya 14/0/2023 umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervasi Ndirakobuca yahaye akaganuke kagizwe n'ibiharage, umuceri, amasabuni, isukari n'ibindi bantaho nikora bo muri komine Bukinanyana intara ya Cibitoke. Ijambo ryiwe umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yahamagariye abarundi bose kwama bafashanya, yongera basaba gutsinda ubunebwe bakarima maze bakaronka ico bafungura, mbere n'imifuko ikaronka amafaranga. Akaba rero yarangije yipfuriza abara umwaka mushasha w'amahoro n'ibikorwa. Carabwira mbanzu nyereke plan ingene uzoja kubisuma hari ubishoye. Abantu barabahenda amahera, ndababwira subire ndabisubiremwo, amahera n'ibipapuro, amahera n'ibikaratasi, n'ibirete yerekana umwimbu warose. Uragenda ugakora none nk'umwoza mubona nk'umunyeshuri atigeze atonda kw'ishuri akaronka 0, wewe muvyeyi urabizi ko umwana atatonze kw'ishuri, ukazubona azanye birete afise 100%. Mbwira uri muvyeyi wovyemera? None nk'umuntu atagira n'iyororero ry'ingurube ukazubona afise miliyaridi, ucuvuga ngo afise amahera. Numusuma bayayivye. Uko wankiye uwo mwana gutunga amanota ataciye, ankira n'umuntu gutunga amahera ataciye. Gango amahera ibiheru ashobora kubigira umuyoro. Turi kumwe na bene wacu bo muri Zimbabwe baravyibuka sinzi aho bigeze, ihera gira Zimbabwe kuja gusoma isombe ntibatwara umufuko mumbarize ngaho mu minsi yahera ikiro cy'ibiharage cagurwaga he mu Mazimbabwe ngo nangahe ganase. Ashaka kubabwira yuko mutegerezwa kugwiza umwimbu tugwanye ubwo bunebwe kuko niwe mwasi. Ntibishobora kumvikana. Abantu baragiye tugiye twigirire baraje kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya, baca baragenda barayiba ayo mahera, bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze, bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye. None mugomba none mukure hehe? Nimubwire bajya batwaje amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje, kandi murabazi nk'ubu muga mukinumira mugaca mugagenda kwidoga umuceri urazimvye. None yo kaje ikibaho uno munsi ntitwadushora umuceri hanze tumvikana, muga mwahejeje kuyiba.
mugabo reka ndabwire nokora tutari bwatahora igihugu ega hariho abantu bari bazi yuko nk'igihugu naho coba gifise ifaranga ubusa yuko gishobora kubaho hariho ababizi uko nico gituma baciba nyene bakaciba no iterambere izogenda gute turabargira ibiturire n'uwari yifitiye impene ategerezwa kugira umuhe service abanza gurisha ya mpene amahera acaza mu mufuki wawe nawe wicaye duca dukena bone gouvernance intwari ibere ndabwiza ukuri n'ikintu ca mbere gikomeye nimwe rero mushaka kuba intwari ku rugamba hariho abantu bahora babona intwari agendaragara nkajya mu Kamenge akabona agendaragara akavuga ngo jewe ngo ndi intwari ishajewe ukazubona abandi bagize inzigo bakagira ishari ati nanje bashiye twabakumwe nanje nayi kugenda ngaye kurya uno munsi rero ushaka kuba intwari ubu nyene ca ku rugamba urabe kutazoca intwari mu myaka 10 iza uburundi igihugu giteye imbere ucuvuga ngo kubera nashizemwe ukuboko raba ingene Burundi bumeze tugaca tubwira abana mwaba murazi ingene twakora amasaha 28 ku 28 hajya twarakobotse kugira mu usanga igihugu kimeze uku dufise inzu z'amanivo 50 Bujumbura yarafatanye na Gitega amuvango ntibishobokaga Bujumbura gufatana na Gitega ni kashi ni muharure ubusantere buhari uno munsi murabe ubusantere bwari buhari mu 2005 muce muraba ubusantere buhari uno munsi kuva Bujumbura gushika Gitega muce muharura imyaka yari urya muce mufata ko ari umutahe ni mu myaka ingahe hazoba hafatanye urashobora guca biharura ubunye erega ingorane tugira ntidushaka kubona hari imbere Bujumbura na Gitega bizofatana none ko uteye imbere adasubira kuba mu gihuru akamoto kawe ugacisha he cuja kwibarabara je nabonye umwene gihugu mutoyi yambwiye ngo ndabwiye ntubona nko mu myaka 2 uzo ufise akamoto ngo imoto ngo nubu no yitwa meza 6 nabanda yifise yampaye nka mugeze umwene gihugu mutoya asazwe ncambaza aba fonctionnaire turi kumwe ntiwe moto zoyigura ryari ngo ha none reme kuzopfura umworo kandi urumwenterituwere warize umuntu yize arashobora kwemera gufata guzi moto none wiziki jenda wabwi emwe haramwigeze mbona je ngwani igiti na kimwe kuva mbaho nimwumva ahantu niwe narasereretse ngo muramvugira kuko je mbona yuko kuja gukora muri leta no kuba umworo jewe nzi yuko je musi noja gukora ivyo wanje ubwo nyene no chama miliyarderi none ko amahera ndayabona mugamwebwe mukanko yabona ndayabereka mu minsi ze bambwiye umuntu ku munsi asigaye yinjiza 100 kubera projet yiwanje 100 ahubwo hariho urenza 200 kubera projet nazanye nzamubwira nsororere kwere none wigishije ntihabaho minerval ega nkubu namwe mwompa minerval ahazi akantu nigishije nkubu ni mu mpembo mwe wese ifaranga rimwe gusa basi rimwe gusa aha muri gisare hano gano genda ntamerewe neza ahubwo mpifaranga rimwe ya minerval y'ivyo nigishije no munsi gusa none sindiko ndayaca ndabizi yuko nimwatunga naje nzoba ntunze kuko muzoca mutaga amakori hanyuma mutaza amakori ikigira cyane tagice kiduga muce muvuga ngo mutama mwongere agashaharana nese zoba ndose muga mudakoze umushahara uzopfuduze kandi hari abantu bazi ko umushahara umenga baja kuvoma ahantu mwirobine uno munsi rero yindwi niyo umugwanyi uno munsi twese rutegeza ko abagwanyi nico gituma tuvuga tuti turi kumwe vyose turi kumwe twese birashoboka no kuvuga yuko ni tirayere kuba kumwe twese no gufatana gutya twese kwitirayere twese tugaca twavasa turaba umwasi imbere ibi bintu byo kuza murabohwa n'inyuma rero ndababwire muveko imisi yose uri kuhangana n'umwasi ari imbere yawe ukaraba inyuma ndabwire abagwanye ugw'amasasu barabizi wigiye inyuma imetero 2 kugira ugaruke kuri ziya metero 2 bigutwara ingufu ziruti zo wakoresheje kugira uhashike mwebwe rero nimureke kubohwa n'ivyinyuma bijya n'ivyahise
tubigerere hari inyuma duhanganye n'umwasi w'imbere. Ntagire umuntu numwe aza kwiyumvira bijya byararenganye ndakenguruke cyane intwari zimwe